Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe woteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Kuri uyu wa gatatu tariki 31 z'ukwa karindwi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byemeranyije agahenge ko kurangiza imvururu mu burasirazuba bwa Kongo, ni nyuma y'uko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bashyize umukono ku masezerano. I Kigali mu Rwanda, urukiko rw'ubujurire rwatangaje ko Wenceslas Twagirayezu ahamwa n'ibyaha bya jenoside rumukatira gufunga imyaka 20. Yaramaze amezi 7 agizwe umwere n'urukiko rukuru kuri ibyo byaha. Mu Burundi ho, bamwe mu bacuruzaga inzoga barataka igihombo gikomeye nyuma y'uko ubutegetsi buziciye kubera ingaruka ku buzima bw'abantu. Muri Sapporo hasubiyeyo ikarato 628. Ikarato imwe narangura kuri 35,000. Wibaze nazipakije ndazizana mu kibanza, nsubira kuzipakiza zisubira mu ruganda, aho honyene namaze guhomba. Hari n'ikiganiro cy'abagore nk'uko bisanzwe buri wa gatatu, ntiwibagirwe n'imikino. Izo ngingo zose turazarambura mu kanya nyuma y'uko nini yadukunda banza kubagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Hari ubwoba bwinshi bw'ingwano yeruye ishobora gukwira mu karere ko murasirazuba bwo hagati inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'umugwi Hamas Ismail Haniyeh ryabaye ku mugaturuturu kuno munsi i Beirut, umugwa mukuru w'igihugu ca Iran. Israel ntaciratangaza ku mugaragaro, ariko Hamas na Tehran vyegeka ico gitero kuri Israel. Ni inkuru ya Yolande Nel ari Yerusalemu, mwumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Amakuru aravuga ko umukuru wa Hamas ndetse n'umurindira umutekano bishwe n'igisasu cyo mu kirere cyarashwe ku rugo rwe. Ismail Haniyeh yari umushyitsi w'icyubahiro mu birori by'irahira ry'umukuru mushya wa Iran. Ntacyo Israel yahise itangaza kuri uru rupfu, ariko yari yarasezeranije kwica abayobozi ba Hamas kubera igitero cy'uyu mutwe cyahitanye benshi mu mpera z'umwaka ushize. Ubu bwicanyi bwaje nyuma y'amasaha make gusa ikindi gitero cya Israel kibasiye umuyobozi mukuru w'umutwe wa Hezbollah mu murwa mukuru wa Liban, Beirut. Hezbollah n'undi mutwe ufashwa na Iran. Kuri ubu hariho icyoba gikomeye cy'intambara yeruye ishoboka hagati ya Iran na Israel. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yarahiriye kuzihorera. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken avuga ko igihugu cye gikora ibishoboka byose kugira ngo ubushyamirane bwatangiriye muri Gaza budakwira akarere kose. Ibihugu bimwe vyo mu makungu vyateye akamo bisaba gutekana inyuma y'iyicwa rya Ismail Haniyeh. Ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya bwasabye ko hoba ukwigumya gukwiye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimangiye ko kwemera guhagarika ingwano muri Gaza ari nkenerwa cyane. Ariko Qatar yamye ari umuhuza mu biganiro, yagabishije ko urupfu rwa Bwana Haniyeh rushobora kudindiza amasezerano yo guhagarika ingwano. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Amerika Anthony Blinken yavuze ko Washington itamenye kandi ngo igira uruhara mu yicwa rya Ismail Haniyeh. Uburusiya, Ubushinwa, Turki bateye ivyatsi iryo gandagurwa, na Perezida Erdogan yavuze ko vyari bifise intumbero yo guca intege ugushaka kw'abanyagihugu ba Palestine. Umugwi Hezbollah uvuga kumwe mu bagaba b'ingabo bakuru Fuad Shukr yari mu nzu yibasiwe na Israel i Beirut ku mugoroba kwa kabiri, ariko ukaba utaremeza ico yabaye. Israel ivuga ko yagavye igitero kuri Fuad Shukr kubera ari we yegeka ko igitero cyo kwa gatandatu caguyemwe abana n'abasore 12 mu gace kagenzurwa na Israel k'imisozi ya Golan.
leta ya Libani yavuze ko yiteze ko abanywanyi ba Hezbollah bazokwihora ariko ko izokora kugira ihoshe intureka. Ari mu biganiro n'abanyamakuru, umuvugizi wa leta wa Israel David Mensa yemeje ko yagavye igitero kuri Fuad Shukr, avuga ko yari mu ntumbero yo kwivuna kwa Israel. niwe yazubwira kabiri mu bategetsi ba Hezbollah, umukozi w'iterabwoba mubi cyane, yari yuzuye amaraso ku ntoke, atari amaraso y'abanya-Israel gusa, n'amaraso y'abanyamerika n'abaturuka mu bindi bihugu. Turazi ko Hezbollah ari ishami ry'ingabo za Gardien de la Révolution Islamique zo muri Iran, ni igisirikare gikoreshwa nazo. Baratugwanya, bashaka kuduhonya, babivuga menye. Natwe dutegerezwa gukora ibyo dushoboye byose kugira dukingira abacu. Nibyo twakoze rero. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Umukuru w'igisirikare ca Sudan General Abdel Fattah al-Burhan yikuye mu biganiro n'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF mfunyapfunyo inyuma yo kurokoka ku mugambi wo kumwica kuri wa gatatu. Mwijambo yashikirije amaze guhungishwa akajanwa ahantu hari umutekano inyuma y'igitero ca drone cahitanye abantu 3 ku kirindiro ca gisirikare kiri mu buseruko bwa Sudan, General Burhan yasezeranye ko azohasha abamugwanya. Umuvugizi wa gisirikare yagirije abagwanyi b'umugwi wa RSF kuba inyuma y'ico gitero, ariko uwo mugwi urabihakana. Ejo kwa kabiri igisirikare ca Sudan cari cemeye, ariko habanje kugira ibisabwa ubutumire bwo kuja mu biganiro vy'amahoro mu Busuwisi bihagarariwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Igipolisi co muri Caracas, umugwa mukuru wa Venezuela, cagose inyubakwa y'ubuserukizi bw'igihugu ca Argentine aho abatavuga rumwe na leta 6 bahungiye. Argentine yaranse kwemera Nicolas Maduro nk'umukuru w'igihugu inyuma y'aho indongozi zitangarije ko ari we yatsinze amatora yo kuri uyu w'Imana atavuzwe ko rumwe. Umwe mu migambwe igize urunani tavuga rumwe na leta yasavye ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira amatohoza ivuga ko umuntu umwe mukuru mu batavuga rumwe na leta yaborejwe igufa. Igihugu ca Costa Rica cari cavuze kare ko kizoha ubuhungiro urongoye abatavuga rumwe na leta Maria Corina Machado, inyuma yaho leta itangarije ko yasohoye umutahe wo kumuta muri yompi. Kenya yabaye ikindi gihugu catangaje ikiza c'ubushita bw'inguge canke monkeypox. Abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko umuntu wa mbere yatowe iyo ngwara kuri wa gatatu hafi y'umupaka wo mu bumanuko bwa Tanzania. Umugwayi afise amamuko mu gihugu c'Ubuganda, yaragiye mu Rwanda ariko aciye muri Kenya. Mu bihugu byo mu buseruko bwa Afrika bakajije umurego ku mipaka inyuma yaho u Rwanda, Uburundi na Kongo bitangarije ko habonetse abagwayi b'iyo ngwara yandukira cane. Frida, urakoze. Ni naira dukunda kuri ayo makuru ya BBC. BBC Gahuzamiryango i Bukavu ni kuri FM 102 n'ibice bibiri. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho icyo gihugu n'u Rwanda byemeranyije agahenge ko kurangiza imvururu mu burasirazuba bwa Kongo. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu byombi bashyize umukono kuri ayo masezerano nyuma y'ibiganiro byahujwe na perezida wa Angola Joao Lourenço. Byitezwe ko igihe cy'agahenge kizashyirwa mu bikorwa ku itariki ya 4 z'ukwa munani. Andi masezerano asanzweho agamije gutanga ubutabazi hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za guverinoma arangira. Inkuru ya Richard Kago muragizwaho na Florentine Kwizera. Uyu n'uwundi mubonano hagati y'abategetsi bakuru b'ibihugu vya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda wongeye ku yindi yagiye iraba kuva imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyompi itosekaye kubera injyane zirangwa mu nseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amasezerano bagiye bumvikana ko mbere ntiyashizwe mu ngiro, buri ruhande rwagiriza urundi kutayubahiriza. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko hoshigwaho uburyo bwo gukurikirana uko ihagarikwa ry'intambara rizokubahirizwa. Leta ya Kongo yagiriza u Rwanda gufasha umuhari witwaje ibigwanisho M23 usanzwe ufise ibice wigaruriye aho mu buseruko bwa Kongo ahari ubutunzi bw'amabuye y'agaciro. U Rwanda rwakomeje guhakana ivyo vyagirije.
mu Burundi mu gihe leta imaze iminsi iriko irakura ku rubuga inzoga ziborera yemeza ko zibangamira amagara y'abanyagihugu mu gisagara cya Bujumbura, bahora bazidandaza baravuga ko bari guhomba bidasanzwe. Abo badandaza babona ko bari kugwa mu mporero ngo kubera izo ngingo zifatwa giturumbuka ntihahabwe n'umwanya wo gusohora inzoga bari basanganywe mu bubiko. Basaba rero inzego z'igihugu gutunganya neza icyo gikorwa. Mu gihe mu kigo gishinzwe gusuzuma ubuziranenge BBN mu mpine baremeza ko abo banyagihugu batarira busema, ariko ubuyobozi bw'icyo kigo bukaba buvuga ko bagomba kwitora ubushikiranganji. Ni inkuru ya Judas Yundimpundu. Abakarani bariko barapakira mu ikamyo inzoga umukenyezi Yozofina yarafise mu bubiko kugira zisubizwe mu ruganda bazikuyemwo. Ni nyuma y'ingingo yo guhagarika ubwoko bw'inzoga ziborera bugera kuri 5 yarayifashwe n'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN. Hari haciye iminsi mikeya inzego z'igihugu sikuye ku rubuga yindi nzoga izwi nka Sapporo. Yozofina na bagenzi we niyo bahora badandaza. Bari baciye bashira inguvu mu kurangura ubundi bwoko bw'inzoga, none nazo nyene ziri mu zaraye zihagaritswe. Bari mu gahinda. Muri Sapporo hasubiyeyo ikarato 628. Ku ikarato imwe narangura kuri 35.000. Wibaze nazipakije ndazizana mu kibanza. Nsubira kuzipakiza zisubira mu ruganda. Aho honyene namaze guhomba. Susuruka hasubiyeyo 616. N'amahera umutahe nari narishejo w'izindi karato 500. Aho naherewe nahejeje uwo niwo mutahe nari nsigaranye. Harari ikibanza urabona ko gisigaye cera idepirera, none nzoca nja mwibarabara mbe mayibobo kandi nari mfise agatahe ko kuronderera abana. Abandi bihebuye n'abakozi babo badandaza hamwe n'abakarani bakora akazi ko kwiremeka no gupakira, ibafise ubwoba ko akazi kagiye guhera. Eric Havyarimana n'umwe muri bo. Kibaza yuko tugiye guhangayika kuko nabo nyene bahomye natwe duhombye ko no baduha akazi tugashobora kuronka iyo gufungura nayo twifashisha. Urumva makino gere naho bibaye nkuko saye ko ruzosha tuduga, urumva nta bundi buhungira. Abo badandaza basaba inzego z'igihugu kubaha umwanya wo kwisuganya. Ubuzima nyene bugiye kubana nabi, nyene bugiye ko ntitubona ico tuja gukora kandi kintu. Dusaba ko bari kuduha ikiringo tukabanza tugasohora izo dufise kugira turekipera amahera yacu tuyatware mu bindi basi mu kurindira ko izo ngingo zisubirwamo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatatu, umuyobozi w'ikigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge Jeremy Ngezahayo yavuze ko atahura abanyagihugu, ariko asigura ko ikibazo cabo kirengeye BBN. Ubwo uburenganzira bw'abanyagihugu ko nibo n'abari yabo batanze, ariko ikibazo sico muri BBN kirafise aho cigirwa, kandi n'ubu ibintu ndiko nababwira hari ahandi bigira mwene ivyo bintu, hariho ministeri zibijejwe. Ico kibazo rero sije ndacishura mugo ndazi ko abanyagihugu bafise aho bagitwara bonyene. Abanyagihugu ntibabona kumwe ikibazo kijanye n'izi nzoga. Hari ababona ko inzego z'igihugu arizo zikora amakosha mu gutanga impusha ku nganda zizihingura, ariko mu nyuma izo nzego nyene zikamera nk'izisubiyeko ibintu vyayangaye. Niki kiri mu vyabajijwe Jeremy Ngezahayo. Nico bita musanzwe surveillance du marché. Abo bose bakora uko yamye akora arashobora kubigira bishaka cyangwa atabishaka, mugabo urutoki rurahinduka. Uko basavye impusha bimeze ubu siko bimeze. Ivyo rero mu byo tujejwe birimo surveillance du marché, tuguma tuza kuraba mbe wa wundi kimwe yakorera yasabira uruhusha nicaguma akora. Ubu munsi tubonye ko yatiriganye na gatoya, uca tukubitaga akantu hasi tuti arte uri gukora amakosa. Naha rero ubona hageze igihe n'ubu mu mezi 3 uzosanga tuguma dusubira mu mezi 3 tuguma dusubira tukaza kuraba. Mu bushikiranganje bw'ubudandaji batubwiye ko bashobora kugira ico bashikirije kuri uwa kane. Gildas Yundimpundu i Bujumbura. Urakoze Gildas. Tugeze ku isaa moya zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Ni saa 11:43 muri studio za BBC hano London. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Ngiyumva. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93.8. I Kigali urukiko rw'ubujurire rwatangaje ko Wenceslas Twagirayezu ahamwa n'ibyaha bya jenoside rumukatira gufungwa imyaka 20. Ni nyuma y'amezi 7 agizwe umwerere n'urukiko rukuru kuri ibyo byaha.
muri 2018 Twagirayezu yoherejwe n'igihugu cya Denmark aho yafatiwe kugira ngo akurikiranwe n'inkiko z'u Rwanda ku byaha ashinjwaga gukorera mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi. Nyuma yo guhabwa icyo gihano Twagirayezu yahise yongera atabwa muri yombi arafungwa. Ni inkuru ya Yves Bucyana wakurikiranye urwo rubanza. Wenceslas Twagirayezu n'abamwunganira na bamwe mu bo mu muryango we ndetse na bamwe mu bahagarariye Denmark mu Rwanda bari mu cyumba cy'urukiko ubwo urubanza rwacibwaga. Mu gusesengura impamvu zimuhamya ibyaha, umucamanza w'urukiko rw'ubujurire yavuze ko urukiko rukuru rwakoze ikosa mu isesengura ry'imvugo z'abatangabuhamya bashinja Twagirayezu. Yavuze kandi ko urukiko rukuru rwakoze ikosa mu kwemeza ko ubushinjacyaha butashoboye gutanga ibimenyetso bifatika ko Twagirayezu yari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ibihamya bigaragaza ko Twagirayezu asaba ubuhungiro muri Denmark yabwiye inzego zabo ko yari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside, bityo kubu atavuga ko yari muri Zaire. Uru rukiko kandi rwavuze ko kujya hanze y'igihugu bigaragazwa n'impapuro zemewe zitangwa n'ubutegetsi nk'igihamya ntakuka ko umuntu yasohotse mu gihugu, kandi ko izo mpapuro ntazagaragaza. Mu rubanza mu mizi, Twagirayezu Wenceslas w'imyaka 56 yashinjwe kugira uruhare rukomeye mu kwica abatutsi muri Jenoside muri 1994 ahantu 7 hatandukanye mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi. Muri ho harimo ahahoze kaminuza ya Mudende, kuri Kiliziya Gatolika ya Busasamana, ahitwa Komine Rouge n'ahandi. Urukiko rw'ubujurire rwanenze ko urukiko rukuru rwari rwamugize umwere rwirengagije imvugo z'abatanze ubuhamya bamushinja uruhare muri ubwo bwicanyi, maze umucamanza avuga ko Twagirayezu ahamwa n'icyaha cya Jenoside n'icyaha kibasiye inyoko muntu, amukatira gufungwa imyaka 20. Nyuma y'uwo mwanzuro, Maître Felicien Gashema, umwe mu bunganira Twagirayezu, yabwiye BBC ati ibi birenze imyumvire yacu, ubu ntacyo twatangaza. Abashinzwe kubahiriza amategeko bahise batangira ibikorwa byo gusubiza Twagirayezu muri gereza nyuma y'amezi 7 adafunze kuva mu kwezi kwa mbere agirwa umwere. Twagirayezu ntiyagize icyo avuga ku mwanzuro wamufatiwe, gusa yagaragaje gutungurwa n'akababaro mu maso mu gihe mu gitondo yinjiye mu rukiko afite imbaraga kandi aseka ubwo yaramukanyaga nabo mu muryango we barimo mama we. Uyu mwanzuro w'urukiko rw'ubujurire wo nta handi wajuririrwa. Turacyari i Kigali, tugumane nawe Yves mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereweho amakuru y'imikino nyahere mu mikino Olympique. Mu mukino wa tennis, umukinnyi wa kabiri ku isi umunyamerikakazi Coco Gauff ntiyashoboye kurenga icyiciro cya kabiri nyuma yo gukubitwa 7-2 na Dona Vekic wo muri Croatia. Gauff ufite imyaka 20 yari mu bahabwa amahirwe menshi yo kwegukana umudari wa zahabu. Ni mu gihe umudagekazi Angelique Kerber watangaje kuwa gatanu ko azasezera muri tennis nyuma y'imikino Olympique akomeje gutungurana yitwara neza. Yatsinze Leila Fernandez wo muri Canada 7-2 kubusa 6-4, 6-3. Umunyamerikakazi Daniel Collins, undi mukinnyi watangaje ko azasezera muri tennis mu mpera z'uyu mwaka, nawe yinjiye muri kimwe cya kane kirangiza. Collins yatsinze 7-1 Camila Osario wo muri Colombia. Mu mpira w'amaguru, rutahizamu unyura ku mpande wa Manchester City Jack Grealish avuga ko gusigara ntagiye mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yakinnye igikombe cy'Uburayi ari cyo kintu kigoye cyane yahuye nacyo mu mwuga we wo gukina umupira. Uyu mukinnyi ufite imyaka 28 yavuze ko yagize igikomere cy'umutima, ariko yiyemeje gukoresha uburambe afite nk'impamvu yo kurushaho kubyibagirwa no kureba ejo hazaza. Grealish yaguzwe ku gahigo k'Ubwongereza k'amapaundi miliyoni 100 ubwo yagurwaga na Manchester City yavuye muri Aston Villa mu kwezi kwa 8 2021. Ikipe ya Chelsea yo iratangaza ko nta bihano ibyo ari byo byose izafatira umukinnyi wayo Enzo Fernandez ku kuba yararirimbye indirimbo yuzuye isebanya n'ivanguraruhu ku bakinnyi b'abirabura bo mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ni nyuma yo gusaba imbabazi bagenzi be benshi b'Abafaransa. Fernandez yashinjwaga ivanguraruhu na mugenzi we wa Chelsea Wesley Fofana
kubera amashusho yashyizwe ku rubuga rwe rwa internet nyuma y'uko Argentine itsinze Colombia igitego 1-0 ku mukino wa nyuma wa Copa America. Ku wa mbere nibwo uyu mukinnyi wo hagati wa Argentine ufite imyaka 23 yageze Atlanta muri Amerika, aho Chelsea iri mu myitozo itegura shampiyona, maze avuga ibyabaye. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru rivuga ko Chelsea yari yatangije uburyo bwayo bwo guhana imyitwarire mibi, ariko byarangiye nta gikozwe. Bivugwa ko Fernandes yatanze umusanzu w'amafaranga ku bushake mu bikorwa byo kurwanya ivangura. Hagati aho ariko ikirego nacyo cyagejejwe ku nzego za FIFA. Ayo niyo y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye Patrick urashaka iki Nadi? None se ko waje ugahita winjira mu cyumba utariye kandi byahiye pato? Ninde se wakubiye ko nshaka kurya? Ngwino urye wiburara n'ukuri. Nta buryo byaye nshaka mvira ku rugi Nadi. Patrick ni 12:45 kuri BBC. Ijambo ni Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Mwiriweho neza. Iyo wumvise umwuga wo gucukura amabuye y'agaciro uhita utekereza abagabo, nyamara siko biri, kuko uyu mwuga hari n'abagore bawukora. Uhereye ku bakora mu birombe nyirizina, abashinzwe umutekano muri ibyo, abapima amabuye y'agaciro muri laboratoire, abashinzwe kuyatunganya ngo agezwe ku isoko. Abo bose ubasanga mu kigo Trinity Metals gikora ubucukuzi ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Twasuye rero hamwe muho icyo kigo gikorera iyi mirimo mu murenge wa Rutongo mu karere ka Rulindo. Nyuma yo kutwambika imyenda yabugenewe kugira ngo twinjire mu kirombe, turahabwa amabwirizwa na Solange Kadira ushinzwe umutekano mu kirombe. Birabujijwe gukora ahantu hadatekanye, birabujijwe gukora ikintu kidatekanye, birabujijwe gukora mu buryo budatekanye. Nyuma yaho twinjijwe aho bacukurira amabuye y'agaciro. Tugeye aho akazi kari kubera mu by'ukuri, aho turimo turashaka kublastinga. Kublastinga no kugira gute? No guturitsa intambi. Turazicaginga, muraza kuzibona. Kuzicaginga no kuzinjiza mu myobo, hanyuma tukablastinga, which means blastinga no guturitsa intambi. Iyo umusaruro umaze kuboneka ujyanwa ku ruganda, aho utunganyirizwa wakirwa na Gentille niyo nigira. Kugira ngo tumenye ko ari amabuye y'agaciro, no gufataho makeya kuri yo kugira ngo turebe agaciro kayo uko apima. Biba bitandukanye n'ibi bitaka bindi byo hanze. Aya ngaya twamaze kuyatunganya, ni ukuvuga ngo aza afite size nini, ari manini, hanyuma tukagenda tugabanya size. Aya ngaya ni fayino twayarangije, iyi size niyo twifuza kugira ngo tuyohereze ku isoko. Muri rusange abo bagore bose twaganiriye bari mu nzego z'ubuyobozi muri Rutongo Mine. Bose barabyigiye, bamwe ku rwego rw'amashuri y'imyuga, abandi ku rwego rwa kaminuza nka Kabatesi Juliette. Ntabwo twese twumvaga tuzabona akazi, kubera yuko byari ibintu bishya bikorwamo n'abantu batabyize. Abantu bose bazucukuzi bwo mu Rwanda butangiye gutera imbere vuba, turi muri processes yo kugira ngo butere imbere, ariko nabyize kuko nabikundaga kandi nizera yuko kuba mbikunda nabona akazi, nkabonye ni byiza, ntakabonye nakiha. Bamwe muri bo bavuga ko guhitamo uyu mwuga ari nk'umurage ndetse banabyishimira. Mama wanjye yigeze kubikoramo ibi bintu, noneho nkakura ari nka role model wanjye cyangwa se umuntu ngenderaho. Ubwo nyuma rero ndaza gushakisha se kugira ngo ugere aha ngaha bisaba iki, nuko wiga ibintu bijyanye na mine cyangwa se by'ubucukuzi. Ndagenda ndabyiga, maze kubyiga ndavuga kugira ngo rero nzashire ya matsiko, reka ngende kuri tere hahandi babikora ndirebe. Ndi umuhamya rero wo guhamya ko ibintu ari ibintu byiza cyane. Mu birombe by'amabuye y'agaciro, impanuka ni kimwe mu bintu bitinywa cyane. Cyakora aba bagore bemeza ko bahura nazo gake cyane, nka Uwanyirigira Jean d'Arc utwara imashini yikorera amabuye y'agaciro iyavana mu birombe. Mbere yuko twinjira mu kazi hari inama ibitegura,
hari abantu babishinzwe babanza kujya kureba se ahantu hashobora kuza kuduteza impanuka cyangwa se bimeze gute. Iby'impanuka byo ntabwo njya mbitekereza kuko nzi neza ko dukurikiza amabwiriza yo kwirinda. Abo muhura baba kuvuga hiki urumva ntabwo biba byoroshye. Abo duhura harimo abagira impungenge, harimo n'abo dukorana nk'uje gukora bwa mbere kambona hari igihe akererwa ku kazi akabanza akanyitegereza akareba ukuntu ndi gukora ukabona ni ibintu byamutunguye cyane ariko ni ibintu bisanzwe nta kibazo kindi. Si ibintu byoroshye gukora ahantu usanga hatorohereza imiterere y'umugore muri rusange, ariko abagore bakora muri Trinity Metals bavuga ko iborohereza. Hari aho usanga umugore adafite ibimufasha kugira ngo akora akazi ke ka buri munsi. Turashimira Trinity Metals ko yabiduhaye. Urugero wenda bamwe mu bagore mwabanye hano bambaye amapantaro babasha kuba bajya kuri toilet igihe babyifuje, bitandukanye n'abandi bantu. Urugero rundi natanga abagore bafite abana, Trinity Metals yabashyiriyeho ahantu bashobora kuza bagasiga abana, ariko si bivuze yuko mu zindi mine bihari. Ikindi ni ukuba batumva yuko umugore ashoboye. Turashimira Trinity Metals yahaye abagore akazi, ariko mu zindi mine haracyari ikintu kivuga ngo tuguhaye akazi ejo bundi uzaba utwite, ejo bundi bikunanire. Mwabonye ahantu twagenze ukuntu hameze, bikunaniye guterera imisozi no kwimanuka, ariko hamwe na Trinity Metals turi kugerageza kugira ngo twerekane uruhare umugore afite mu bucukuzi. Mu buryo bumwe ikigo Trinity Metals cyashyizeho kugira ngo cyorohereze abagore bakora mu birombe n'irerero ry'abana babo. Murorunkwere Epiphanie akuriye ishyirahamwe ry'abagore bakorera muri Rutongo Mine, ndetse nawe asiga umwana we muri iryo rerero. Ngabonye ko mfitemo umwana nanjye turaza mu gitondo ukasiga umwana ujya mu kazi umutwara igihe uviriye mu kazi, kandi biramfasha nkora ntuje. Niyo arwaye yagize nk'ikibazo barambwira ati umwana ntameze neza nkaza nkamutwara. Hari icyo mutanga kugira ngo muhasige abana? Mutanga ikiguzi? Nta kintu dutanga, ibintu byose byishyurwa n'ikigo. Ko wumva mufite izo nyungu zose, kuki umubare ukiri hasi abagore bakibitinya kuza muri aka kazi? Ntabwo navuga ko ukiri hasi cyane ugereranyije n'ahantu twavuye. Urumva mu gihe cy'imyaka 2 Trinity maze igiyeho kuba barabashije kuzamura abagore bo muri no Rutongo turi kuganiraho bakabakura ku mubare w'abantu 38 bahya kuri 300 mu gihe cy'imyaka 2. Ni ibintu byinshi twishimira. Mu myaka 2 ishize umubare w'abagore bakora muri Trinity Metals wavuye kuri 3% ugera kuri 12%. Umuhire Martine ushinzwe amategeko muri Rutongo Mine arasobanura impamvu. Trinity Metals urebye intumbero yawo nuko kuba twageza ku ijanisha rya 30% ry'abagore kandi bagashyirwa mu myanya ifata ibyemezo, baharwa amahugurwa, ndetse kandi niyo turimo turasohora amatangazo tugira ngo dutanga akazi haba hariho interuro ivuga ko abagore bashishikarizwa kuba bagaragaza ubushake kuri uwo mwanya tuba twashyize ku isoko. Mubona bafite ubushobozi bungana n'ubw'abagenzi babo b'abagabo? Yego, kuko baba bumva ko hari uwo bagomba kugaragariza za ntege zabo zari zarirengagijwe mbere, ahubwo muri aka kanya bakeneye kuba bagaragaza ko bashoboye koko kandi babikora neza. Abo bari abagore bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu kigo Trinity Metals. Muramukeho neza. Urakoze Yvette n'aba bagore mwaganiraga. Ndabona Nina iradukunda agarutse muri studio kutwibutsa ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hanze. Hari ubwoba bwinshi bw'ingwano yeruye ishobora gukwira mu karere ko murasirazuba bwo hagati inyuma y'igandagwa ry'umukuru w'umugwi Hamas Ismail Haniyeh ryabaye mu gaturuturu kuno munsi Beirut, umugwa mukuru w'igihugu ca Iran. Israel ntacyo yatangaza ku mugaragaro, ariko Hamas na Tehran vyegeka ico gitero kuri Israel. Ibihugu bimwe mu makungu vyateye akamo bisaba gutekana nyuma y'ishwa rya Ismail Haniyeh. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryasabye ko hoba kwigumya gukwiye mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zashimangiye ko kwemera guhagarika ingwano muri Gaza ari nkenerwa cyane, ariko Qatar yamye ari umuhuza mu biganiro yagabishije ko urupfu rwa Bwana Haniyeh rushobora kudindiza amasezerano yo guhagarika ingwano. Umukuru w'igisirikare ca Sudan General Abdel Fattah al-Burhan yikuye mu biganiro by'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces inyuma yo kurokoka umugambi wo kwishwa kuwa gatatu. Kenya cabaye ikindi gihugu catangaje ikiza ca monkeypox canke ubushita bw'inguge.
abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko umuntu wa mbere yatowe iyo ngwara kuri uyu wa gatatu ari ku mupaka wo mu bumanuko bwa Tanzania, akaba yarafise amamuko mu gihugu c'Ubuganda, akaba yaragiye mu Rwanda aciye muri Kenya. Prudent. urakoze Nina Iradukunda. ni naha turangirije amakuru yacu. rero ushobora kongera kuyasanga kuri BBC Gahuza cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. twafashijwe na Darcy Aubrey kugira ngo amajwi yakugeraho ameze neza. Prudence Nyumba wakoze gusangira umugoroba wawe natwe hano kuri BBC Gahuza Miryango. muraharyana.